Ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro by'ijwi ry'ugwaruka kaze mu kiganiro cacu warubizi, ikiganiro kibafasha kumenya ibyo mutari muzi canke mwakeka ko bidashoboka canke bitabaho. Ikiganiro kibafasha kumenya amakuru atandukanye ameze nk'atamenyerewe. Kuri mikro muri kumwe na jewe Irankunda Ado Desire. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro c'ahantu ishengero ry'aba Adventiste b'umunsi w'indwi ryatanguriye mu Burundi. Muri kino kiganiro turaza kubabwira mu ncamake uko vyagiye birakurikirana, twongere tubabwire n'ibijanye n'imiteguro barimwo aho hantu yo kubaka urusengero runini rw'akarorero. Aha turi ni mu ntara ya Cibitoke, komine Buganda, zone Gasenyi, ku mutumba wa Kaburanwa, mu gacimbiri ku Mparo. Turi mu ishengero ry'aba Adventiste b'umunsi w'indwi. Aha rero hakaba ariho abamisioneri bashikiye hari mu mwaka w'1925, aho abazungu bahagira baje bazananye mu gihugu cy'u Rwanda. Niragira Efraimu umwizera mu ishengero ry'aba Adventiste b'umunsi w'indwi, asengera aho nyene, akaba n'umuhagarikizi w'umutabazi muri iryo shengero. Ratwiganira uko iryo shengero ryatangujwe. Jewe nitwa Niragira Efraimu, nkaba ndi umuhagarikizi w'ubutabazi mu ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi ku Mparo, riri muri komine ya Buganda, zone Gasenyi, umutumba wa Kaburanwa. Ni kuvuga ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi ryaha ku Mparo rya gatandatu ryatanguye mu 1925. Niho umuzungu wa mbere yahashika atangura gushingaho iri shengero. Ngo uwo muzungu yazananye inzira y'u Rwanda, yazananye aha mu Bugarama, acaratumbera araza ashika ngaha ku rya gatandatu ariho ku Mparo nababwiye, maze arahashira ishengero kubera bitamworoheye, kubera ubuzima bw'intuze bw'ukuntu hari hameze, imibu yabaye myinshi, acagerageza kuhimuka, acaragenda aja hariya mu misiyoni, naho nyene ntibyamworoheye kubera imibu n'ubushuhe, niko bucaya amabandanya aja Indora. Nk'uko mubibona, iki kizu c'ikihangare kiri inyuma y'amashuri akukira iri shengero ry'aba Adventiste b'umunsi w'indwi. Aho niho hahoze ishengero rya mbere na mbere mu Burundi ry'aba Adventiste b'umunsi w'indwi. Nyuma haje kubakwa irindi shengero ryari risakajwe ubwatsi, aha hateragiye igiterwa c'imyumbati. Nyuma haje kubakwa urundi rusengero arirwo Guru muriko murabona basengeramwo, ariko nago nyene ntigwatevye kuba rutoya. Niho hatanguzwa igikorwa c'inyubako cyo kubaka ingoro nshasha, ariko haje kwaduka ikibazo aho iyo nyubako yaje kubomoka. Yego, aho yashinze ishengero ni hari haruguru ku mangazini. Ishengero ryari tumberanye n'imangazini, ryari mu ruhande ruhera hepfo. Hama amaze kuhaba, abizera bamaze kuboneka, bafata umwanzuro wo kugira ngo bimukire hano. Muri ico gihe bari bamaze gutangura gusatura peyizana. Ubwo bamaze gusatura peyizana, ishengero ry'Abadventiste barihereza iki kibanza kuva mu cambere kugeza mu kido cya gatanu. Hanyuma bacama baravayo, bamabubaka urushengero. Aha mubona hahagaze urwo rushengero bakigubaka rwarugwa ivyatsi, bararubamwo bafata ingingo yo kugira ngo twubake urundi rushengero. Bubaka urundi rusengero aho haruguru hajya ubona hari tujya tumbati, mbo bagubatse bwo barusakaza amabati. Barusakaje amabati bacama, hagera igihe muri za 76 bafashe umwanzuro wo kubaka uru rushengero mubona ruhagaze aha. Yego, tumaze kubona ko urushengero turimwo rutameze neza, kuko ari urushengero rutari rwubatswe mu buryo bwa kijambere, twabonye kandi ko riko rasaza, dufata umwanzuro wo kugira ngo twubake urundi rushengero arirwo Guru mubona ruraha. Twari twaragwubatse ruruzura rurasakagwa,
twitegura kuvuga ngo tuzoze turarusengeramo, hama umwasi ntiyabikunze acama ateza ikiza, urusengero rurasiduka rwose. Rumaze gusiduka n'ubundi rero ntibyaduciye intege, n'ubu urabona ko bariko barategura integuro yo kugira ngo twongere turuhagurutse kandi bundi bushasha. Savyimana Samuel arongoye ishengero ryaho ku Mparo mu Kaburanwa aratwiganira ibijanye n'iyo nyubakwa nshasha biteguriye vuba gusubira kubaka. Jewe nkuko bisanzwe nitwa Savyimana Samuel, nkaba ndi umurongozi wa rino shengero hano ku rya gatandatu, aho benshi bita kuri Teresisi Gasenyi. No kuvuga tumaze kubona ko uru rusengero ruriko rurabomoka, rwubatswe mu buryo budakomeye, mu buryo bwa kera, n'imyaka rumaze ntabwo byemerewe ko twobandanya turusengeramo. Ariko nkuko bisanzwe murabona ko hari inyubako nshasha twaratanguye kubaka, tugahura n'isanganya igasenyuka. Intumbero dufise muri uno mwaka nuko twiyumviye kongera gusanura, tukubaka iyindi nyubako nshasha kandi ikomeye, yubatswe mu buryo bwiza bwa kijambere. Ari nayo mpamvu twagerageje dukora ibishoboka byose, turondera abahinga bakomeye mu byo kubaka, abo bita abenjeniyeri mu rundi rurimi, nibo bariko baradufasha mwa bino bikorwa kugira ngo dusanure mu myaka iza, turebe ko abizera bacu boronka ahantu heza basengera. Savyimana Samuel arasaba abadivantiste b'umunsi w'indwi aho baherereye hose, abagisengera kuri iryo shengero, abagiye ahandi n'abari mu mahanga bose ko bo bashigikira mu bijanye n'iyo nyubako bagiye kubaka, kuko izoba ari inyubako ya kijambere igiye kubakwa kandi isaba uburyo bwinshi. Nkuko bavuze abakera barayamaze ngo iyo umuntu akomeretse ni byiza ko aronka uyundi yomufasha akamutenga kugira ngo ukumbure ashobore kumufasha muri ako kanya. Rero muri iki gikorwa turiko turakora ni igikorwa kidasanzwe, gisaba uburyo bwinshi, gisaba uburyo buhambaye. Nkuko twabivuze ko ni inyubako ya kijambere tugomba kubaka. Ico dusaba, duhamagarira umwizera wese na cyane cyane asenga kw'iri shengero gushiramwo intererano. Tugasaba abana bavutse kw'iri shengero basengera ku yandi mashengero y'ahandi hantu kuduterera. Tugasaba inshuti, abagenzi, iri ni shengero ryavyaye ayandi mashengero menshi. Turasaba rero ngo ayo mashengero menshi yagiye arakomoka ngaha nayo adufashe mu kudufata mu mugongo, kuko mu Kirundi baravuze ngo nta wigira. Nibyo koko nta wigira, ukuboko kurekure nuko iwacu, ariko ubwo bufasha kubari hafi n'abari kure mu yandi mahanga bose turagize gute, turabakeneye kugira ngo turabe ko na cyane cyane twokinga nihazobe isanganya ry'uru rusengero rushaje rugeze kuri urugero, ejo ngo bishike haze nk'umuyaga cyangwa ikindi kintu tutabona, kuko mu bwenge bw'abantu twebwe dufise kubona iby'inyuma ariko iby'indani ntitubibona. Ni na mpamvu twifuza kubikora tunyarukije kugira ngo twimuke tuve muri uru rushaje tuje muri rushasha. Twamenyesha ko vuba hagiye kuba igikorane twokwita konseri, aho hazegeranywa uburyo bwo kubaka iyo ngoro y'Uhoraho. Isabato iza igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka wa 2025 tuzoba dufise konseri, aho twifuza ko iyo konseri yodufasha mu kuva hasi kugira ngo twegeranye uburyo aho bishoboka hose, kugira ngo cya gikorwa cyacu cy'inyubako gitangure nyezina. Naho twatanguye ibikorwa twabitanguranye uburyo buke, ariko tumaze gukora iyo konseri twizera ko abo bose bifuza kudushigikira boca badushigikira kw'iryo genekerezo kugira ngo twinjire mu gikorwa nyezina sawa sawa. Hari uwushobora kumva akozwe ku mutima ku nyubako igiye kubakwa ahantu ishengero ryatanguriye ry'aba Adventiste b'umunsi w'indwi, akumva ko akwiriye gushigikira ibikorwa byo kugisekuru. Aratanga intumbero y'ingene ukozwe ku mutima yoshigikira ico gikorwa biciye ku buhinga bwa none. No kuvuga ko twebwe nyene nk'abarongozi b'ishengero turafise inimero ya telefone, abenshi bakeneye kutuvugisha baciye ku buhinga bwa none, nkuko abantu bashobora kuyaga biciye ku ma WhatsApp. Twashobora gutanga iyo nimero, tukaba twotanga n'iyindi uwo yifuza kuduterera abicishije muri bwa buhinga bugezweho nko kuri rimikashi. Iyo nimero turashobora kuyitanga ku buhinga bwa none,
kuri WhatsApp turakoresha inimero 66 333 151. Iyo niyo nimero dukoresha ku buhinga bwa none kubo turondera kuri WhatsApp. Inimero dukoresha kuri Rimikashi kobe kwifuza kuduterera baciye kuri Rimikashi bokoresha 69 136 998. Izo nizo nimero twotanga zishobora gukora mu ubwo buryo bubiri. Reka ndabashimire cyane mwebwe mwese mwaduteze yompi, twongera kubahamagarira mu bindi biganiro twabateguriye. Mukeneye ko tubafasha mu bijanye n'amaserivisi dukora, mushobora kuduhamagara kuri 39 ubusa 79 337. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire.